abikora neza kweri banumva nyene ndyohewe ndiko ndamuvuga nk'ubu nyene numva umengo nokwirirwa ndamuvuga nkanarara ndamuvuga nawe ukumuvuga niko akuvuga naho iyo bagwaye basiyo kwiyengenga batamvuze sinumva ko ntagira ahantu nohava nshika ntako wobivuga uzi ko ivyo uriko urabivuga bitazoba impamo uti mubireka kuba boshobora kumvuga nabi numva ari ivy'agaciro kuri jewe ego ntabwo novuga ko noba nshatse guhemukira umugabo ariko nyene uyamaye sinareka kuyarya utovugwa nabi utonavugwa neza donc ntibakuvuge wohombike vraiment aho tuba turi hose dushaka tuwe turi mu isoko ambariye ati shaka ko mabizo nce ndayimuhereza ubwo nyene STV every story matters. TV murameze neza jemeze fresh ni andi the MC Mr Solution Maître de Solemoni umusore wanya bashaka gukora byinshi bigiye bitandukanye so ndabaha ikaze kandi kuri STV mu kindi kiganiro ndi kumwe n'umwigeme mushasha muri industry ya film aho nashimye gukora nawe ikiganiro no kumumenya no kumenyesha abandi kuyaga nawe byinshi bigiye bitandukanye ni sawa sister yes ni sawa meze neza tesa hewe ndavuga ari byatari tesa nawe uri umuntu urakuze urabona nyine kutesa ufata wewe uri nk'umuhungu fata kuri muhungu fate kuri umuhungu umbonye wewe ubonye umuntu asana numva ko nyine wohabuka okay merci beaucoup gusa sinahabutse ntuje wishimye nyine ndabona ko ari abo habuka we nurimwo kakwifata fata bo bisanzwe okay bagenda atinya abakobwa beza kubera iki kenshi usanga uratesa ni bon yabivuge haya bakwita gute banyita cyane utanguye ryari gukina filme cyangwa nturatangura ni ukuvuga naratanguye ego naratanguye vuba filme zanje ziratanguye kuja habona ego ukinira he nkinira muri One Love ego uravyishimira cyane gose urabikunda hagiye kwanza shani afise abavyeyi bose oya afise mama se mama wenyene sa n'umuntu afise mama yeshira imbere mama gwanda ndakunda mama wanje sa nawe ndikwera umukunda cyane ndamukunda okay afise mama wenyene ego afise mama wenyene papa yarapfuye shana afise imyaka inga afise 26 nturagira kandi ngira ndakimirije basi wagataho agaki basi nshobora ko natahuye agatariko watahuye natahuye basi ko noba ntaragira mariage ushaka bazogira uko urazi ko biryoshye rero abaza kubikubwirira cyane c'est vrai okay aho ni bon tu ariko iyo umuntu akina filme baramuvuga byinshi bitandukanye witeguye gute kuzobibamwo bitahure bibemwo nyene wiyakiye ndamaze kubibona kubatanguye imbere nanje ntaravyinjiramo narumva ko bavuga nabi cyane ariko je nivyanci intege kubera naravyiyumvamo gose navuga ati kumbura ivyo bintu bibi byo kuvuga umuntu nabi bitabayeho nawe ntushobora gutera intambwe ntangorana nimwe bizontera ndabiryoherewe baze bashaka bavuga ibimeze gute donc ahubwo nzishima bizontera kwishima ariko baze bamvuge ntaco naho bomvuga nabi nta kibazo ivyo ko wavyiteguriye ni sawa ariko mu gihe utovugwa nabi utonavugwa neza donc ntibakuvuge wohombike batamvuze sinumva ko ntagira ahantu nohava nshika oya kandi mu kintu cyose naho hatabibi vya filme bategezwa kuvuga ntuze wiyumvire ngo uragiye basi kudandaza ugiye kudandaza irenga hama bakakuvuga nakasigaye adandaza irenga abajama bawe mwakuranye niba takuvuga nabi ntuzova kuri za renga oya uzokoma kuri za renga nyene donc rero kuba boshobora kumvuga nabi numva ari ivy'agaciro kuri jewe ego nk'ubu umugabo wawe no nk'ubu ko tukoze ikiganiro nako nyene nawe urabona nyene ko utese utagase
hagaca haboneka umuntu agukunda akakurondera wo mwemera. Umusanzwe baca umugani mu Kirundi ngo nta wankanga ijana mu rindi. Nawe mbonye umuntu afite amafaranga sinomusha. Nambwiye ko bisa umugabo. Twe tuma tuyasangira n'umugabo. Abakobwa mwarononeka uri si nivyo bintu. Ndakese oya twizere ko iyo ngeso atayufise. Ya singeso nyene ntabwo novuga ko noba nshatse guhemukira umugabo, ariko nyene uyamaye sinareka kuyajya. Ayaguhanya ibindi na. Oya yampana ibindi vraiment ntabwo nomwemerera. Ushaka guhe kubuntu. Asoro. Wewe uri banke baza barabikayo gusa. Cyose ni nipe Oya tugiye muri ivyo vraiment ntabwo sinovyemera kubera gutovyemera. Kubera afite umugabo wanje. Kuba umufise hari wamukwatse. Mugano bandiko ndamugirira nabi. Ndamukunda. Wambwiye ko mwanka ugacutinya kumugirira nabi. Nakubwiye ko ndamwanka. Uri kurambeshyira ahubwo sinaye nagwaye amakuru. Namakuru mashasha ntari bwakubwira. Ndamukunda. Kandi ndamukunda cyane gusumvya ibindi bintu byose biriho byo kwisi. Ndamukunda yego. Siyacanagi sasa. Cece nicyo baho. Nicyo baba abahe bana bashaje ntibaheba. Oya reka ndavyibaza. Oya kuri jewe nawe sindavyibaza ko byobaho. Utagufyina atasha abantu twarobaye nabi. No. Oya gusa tuvyize tunazona basengera mwirame kuko turyoherwa ababanye imyaka ibihe binini apana batandukana vuba. Okay. Numukundiriye. Afise utuntu nyene kimyaka. Ndamukunda kandi ndamukunda cyane, ariko icyo ndamukundira je ntacyo mbona ntacyo nzi. Mugabo kumukunda nyene n'ibintu byaje. Iyo ndamukunda afite icyo ndamukundira. Mukunda kuko ugeze kumukunda shuduza niyo ega ntakumva hari si hari. Basi ndumvume ngo no bivuga n'abantu bose bakavyumva ko ndamukunda. Okay dufate ko ari jewe mbwira ko nkunda neza abantu bavyumve ko nkunda. Ari nkawe. No bivuga nkabwira abantu ndamukunda Okay ngiye mu kibanza ciwe hora umusoma gute. Nawe wavubi profitiramo. Jere ndatinya bizu vyata. Ariko iyo umuntu ukundane baza kutoyitinya. Nina muronka nzo ndabimenya. Okay. Uzovyiga bikwigisha. Okay nakare ntavyo nzazonyigisha nivyo. Jewe nawe turi kumwe. Vraiment aho tuba turi hose. Dushaka tuwe turi mu isoko ambariye ati shaka ko mabizo. Ndayimuhereza ubwo nyene. Kandi naje ndamubariye ati shaka ko mabizo. Ubwo nyene acayimereza. Acaguha gute mera nk'abaraba tumenye tufate ko ari je nawe turaba. Oya nawe reka. Oya. Ni byiza ni mwipendanire Imana izobafasha nimutandukane tu. Gusa nubishiremo inzika ntanze yirimo. Ahubwo je ndishimiye iyo mbonye abantu bakunda gusa mbaba. Majaga mukundane vya vrai sinzoce numve je ngo muri ko murahebana muracitingana ibintu nk'ivyo. Oya ntabwo dushobora kuzohebana from. Oya ndanabibona nta nibyo basi nta nibyo ndanakekeranya. Oya. Okay je nibaza ko biryoshe ariko kandi ku mwuga wawe ugiye gukora karibu mu mwuga uryoshe kandi ugoye bisaba ugira umutima ugumye bazokwita amazina menshi ariko nibana kwita indayo uzokwihangane kuko ushobora gukina role uri mu gitanda uriko urumva amapenzi n'amapenzi yemuteza kwerekana muri sinema bazokwita ko bishakiye ariko uzokwirinde kubibamwo hanyuma ababivugwa nabone nyene uyigire nk'ubutabumva niyo manuro je ya mbere nogu. Okay. Impanuro naguhaye wayumvise. Okay nayo. Yigende. Ego. Kandi ntuzomuvanga umugabo wawe. Be umugabo wawe ko muvuga cyane. Kwanza warafise akantu ngaha. Basireka ndagakureye mugaha atagira umuntu ngirira nabi. Nagire uza kunkubita. Canke wo. Shena jiga sikaye karanyanya. Sikaye ngenda nutwatsi mugano. Wari wajyanye mu ishyamba. Oya. Ngega ngira ku moto. Imoto n'akavumbi birajana turi muci. Basi ni muyaga. Okay. Ama impanuro mpaye nazumvise. Gusa ntuzomuvanga umugabo wawe. Oya. Ntavyo ndanga abantu bavangana kwe. Uzotuma umuheba ucukundana n'uwundi. Oya utamukunda nako umuvanga utuma umuheba.
nuja kumuvanga mu Basi, utayi wiwe ushaka ndagusigurire gute ko uvyumve ko ndamukunda ndabivuga nyumvisha uko bishoboka ndabikumvisha umva andi ndamukunda umugabo wanje ndamukunda mana ndamukunda itwa mvura ndamukunda ameze gute basi ku buryo umukunda nyine ushaka asa nani nta numwe basa oya from muzungu arisa ahubwo arengeye no kuba umuzungu go from badida kandi uba wumva uteze uravuga ko mba numva nyene ndyohewe ndiko ndamuvuga nk'ubu nyene numva umengo nokwirirwa ndamuvuga nkanarara ndamuvuga nawe uko umuvuga niko akuvuga yego urabyizeye cyane ibintu bigenda fresh aragerageza abikora neza pe nyene aragerageza abikora neza kweri nk'umunsi yogwara mugongo cyumuheba cyane oya sinomuheba mugabo basiyo tuma yiyaranja naho yo bagwaye basiyo kwiyengenga bazi rero iyo twakoze ikiganiro kwiri nsa n'ucerewe ngiye ahantu ruguru gutembera utuntu ngiye gukora sasa je nzokurondera un jour fresh dukora ikiganiro gitagase kuko ndabona ko urarenze mbwira ko umugabo akora ibintu kandi nzobasanga mu rugo umunsi umwe tuyage n'umugabo wa ndanamubone kame umuyo muntu ndibaza aratesa nkanje ko biri kose cyangwa je sinesa sinesa awe nabwo utesa nk'umugabo wanje no gutesa basi sinesa na gato basi uratesa bukebuke ndabizi uvuze ko ntesa cyane yorara guhevye nawe ndanamurengereye waje ndabizi vraiment ndasanzwe gose ndasanzwe cyane basi uratesa ku wundi muntu wa wundi muntu wawe ari he none ahari ho agenda mukene nimba hari nyaza bimbye ipenda uyu ntawo mfise umutipe nkaho urakura vuga ngubu ngo ntawo ufise atinya kuresha ubitinya kubereka ashaka nyene nanje bandeshe canke nisange byahuriranye ushetse kuvuga ko utazi kuresha ndabitinya vraiment navyo bizigitera imitoma miremire ntayo bya bini ngo nzokubera izuba mu igitutu mu zuba ntabyo nshobora burya n'ububeshe ariko hako wobivuga uzi ko ivyo uri kurabivuga bitazoba impamo uti mubireka uvuze utwo shani shani ndagushimire cyane merci beaucoup twabanye neza oya twakoranye ikiganiro neza ego mane guheza namwe nizere ko ejo ndagukeneye cyangwa ejo uzonyitaho nta kibazo umwanya wose muzankenera nzoba ndahari dewe uri mwiza cyane umugabo wawe yarahiriwe kagumbwira kandi iyi kala ni iwawe cyangwa hari akantu ko kongereza niyo wanje nta kantu wongereza oya uyisiga amavuta yitwa gute moviti nta yandi wari kubeshe ni moviti nta yandi ego ko ari umota Caroline ndamubeshe vraiment ibara giwe riraboneka ko ari gwiwe so uwo muduje gutora nuje asanga ari umugabo wanje ahubwo aje kuntora afise umuduka kubadi iyo mpamvu wapfuye umugabo afise inoti ndawushimire cyane sawa namwe ko ngatano basi merci beaucoup TV ndabakunda cyane mimi ni mtu wenu nyinyi ni watu wangu na wapenda sana mubandanye rero mudushigikira tureko twogumana dusengeranire kandi kubagwaye Imana ibakize kubafise ibibazo bigiye bitandukanye bitura Imana niyo mushobora byose natwe mubandanye mudusengera twene tugira tuguvu tube nabarebare kugira ngo nitwaja kuvumbura bitworohe merci beaucoup STV, every story matters.